Jesus loves me. Oh, yes, he loves. Jesus loves me. Yes, he does. Murubatse? Je ndubatse. Yes. Mfise abafasha babiri. N'abana babiri. Yego. Waye abafasha babiri. Nyene menga turashaka kumenya. Abafasha babiri n'abana babiri. Hari umugore, hari n'umufasha. Nyacumva. Umufasha ni ugira nk'umuntu ejo ndi yambwiye ngo hari umutima hakaba n'umushaha. Kandi atarabisobanura numva amaso kubitabo. Yesuko rega umufasha n'umugore hari umugore ufise umugore hamwe n'umufasha. Umufasha je mwe umufasha wanje afise na madame. Ibyo bintu aha thank you so much. Uzusubiresha. Urabise kabisa. Reka ndabipfuze ko umuntu ari we wese yogira umufasha. Bibaye ngombwa akagira n'umugore. Ariko icyambere agira umufasha. Gusa Paulo yavuze ati kugira umugore ni byiza. Ariko kutamugira nawe byiza. Ivyo bintu Paulo yabivuze afatiye kuki. Jambo niwe tara yakira chuzungiza bigakesha ijoro y'ubuzima bwanje. Hello la famille, ndongeye kubaramutsa ndabipfuza kumererwa neza nkuko bisanzwe muramenyereye cyane. Twagarutse nkuko twagarutse ntituzonagenda kandi tuzogumana namwe. Ubu tuvugana neza turi mu gisagara ca Ngozi mu kibanza citeka. Abantu bamenyereye kurya ico twavuga inyungu, batamenyereye kurya imbuto. Ahantu barahazi cyane. Turi neza mu kibanza aho bita kuri satellite. Nahantu h'ubwiza cyane. Ushaka kuruhuka, ushaka kugira icyo ufashe, ushaka kwihereza nawe urashobora kuhaza. Rero twatewe iteka turi kumwe n'umwe mu basore Imana yahezagiye mu buryo bushinze. Ndazi muraza kuryoherwa, muraza kuganira nawe waraza kuganira namwe. Reka dushobore kumuha ikaze tutariwe turabarambira. Bro, twaguha ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza nongenda bibabaza. Ndabashima brother. So, nawe kwaje umwanya ko warumeze neza gusa nibagiye ko ukimeze neza. Tugereka abafana. Murabizi neza turi mu kiganiro mumenyere cyane kandi mukunda cyane wabigenje gute. Aho turi kumwe na warafise uko yabigenje, tuzaduhamagara abantu, dukeneye abantu babahiza, abantu babacukumbuzi, abantu babirukanze, abantu babashaka kuva kuri rimwe bakaja kwijana, abantu babafise target. So natwe twagiriye ubuntu, tubona izuba rirasa nkuko namwe mubona no munsi izuba mwaribonye, tukaba tugiye kuganira kugira dushobore kumenya uko umujene turi kumwe yabigenje. Ku bantu bakuzi n'abatakuzi ushobora kubidondora ashaka mu majambo make cyane muri menshi banawe. Okay, murakoze. Je kubatanzi amazina ni Simbo Aristote bien-aimé. Simbo amazina ko ari menshi gabo. Yose ava ku bavyeyi. Yewe yose aho nta matazi yanari. Basubirira mwari abantu bafite ikibazo cyo basubiza inyuma rega ku YouTube areka no gusubiza inyuma. Abatari babizi murashobora gusubiza inyuma muyumvirize ne. Yes. Simbo Aristote bien-aimé. Yes. Urumva neza ko turi kumwe na Simbo. Yeah. So bro, abantu bari kwadukurikirana barakeneye kumenya byinshi kuri wewe. Afise impamvu uri mwiki kibanza, afise impamvu wadukundi ukatwitaba, afise byinshi byo kuyaga natwe kandi ndazi neza ko ufise na byinshi byo kuyaga n'abakunzi ba Jambo Net. Tutarinjira mu kiganiro nyezina, turashaka kugaragarize urukundo abakunzi ba Jambo Net wari bafiti. Bakubita akantu kaga surprise muri za mpano nyinshi usanzwe ufise. Udatuma babanira ngo witwe n'umwumwe. Ufise byinshi byo kuri kwa turabidonagura. Nyene basi nk'akantu wumva nyene kari hafi nk'uwo bakubita. Sinteresi je urazi ko imaro ari nyinshi. Turaza kuzigaruka ko mu nyuma. Reja nk'uyu. Yeah. Basi baririmbira. Okay, ayo buzerete. Nagenda bakiniye sinema buzerete. Baririmbira. Jesus loves me. Oh, yes, he loves. Jesus loves me. Yes, he does. Najeje cyane. Ega batuma rero kubwo abantu biyahura. Ndaza kubarimbira byanyente. Tukiri ngaho nyene. Ijwi nk'iryo rigenda gute kugira umuntu arigira? Nyuma yo kuvuka ufise ijwi ryiza hari ibindi bintu bikurikira. Bakora ijwi mu byo bitwa amatravail ukavuga ati
umvirize ko amatrava ari ubwoko bwinshi kugira ngo ushobore hari intambwe ishika nko ku ndwi ushaka kugira ngo ushobore kuvuga ati ndafise ico ryiza ushobora kuririmba abantu umuntu wese nkamuha ivyo akeneye. Yes. Yeah. Umva rero travail c'est ikintu gikorwa gitangura ubwo nyene biba byatwaye imyaka. Je natangiye travail muri 2009. Wari ufite imyaka ingahe? 2009 nari mfise nka 18 17 2009 today turi 2024. Umva ko shaka. Kandi yake Kenza ziraheze ukora travail biri. Yego umva ko mutawe. Experience. Umwana wa Kenza ubunya yarumva arakuze bya nuko byiri. Harimo n'abakenze bubaka. Gusa bidaciye mu mategeko. Shaka kanure kurengeje ko niko ndagara rahatswe. Yego ntikizadupfunge. Nivyemewe ko umuntu yubaka adakwije imyaka mengo 18 irarenga. Abo afite umukobwa mu 18 umuhungu mengo n'amata 19 hagati y'ibintu. Barongeje ko muga ikindi naco twobibutsa nuko umuntu ntiyubaka kwera imyaka. Yubaka kwera ivyo yashitseko. Cyo kubaka veri birebire gatwe turavyorije. Rabatati. So bro, reka tubandanye tubanza kwinjira mu mabanga yawe mwamwe kugira nyene byose twishire ku mugaragaro ko twabisezeranye no munsi ko atakintu kimwe tugusigiye. Entre temps uraririmbye garagara neza umusore nyene ahezagwe mu buryo bushinze. Murubatse akore niko nyene ko mumbaza. Okay. Nabone bariko barandorega ko nta kundi je ndubatse. Fise abafasha babiri n'abana babiri. Yego waye abafasha babiri nyene menga turashaka kumenya abafasha babiri n'abana babiri. Abafasha bose umwe arasa umwana cyangwa umwe nyine arahari amundi afite abana babiri. Ego hari umugore hari n'umufasha nyacumva ubwira nk'umuntu ejo bundi yambwiye ngo hari umutima hakaba n'umushaha kandi acarabisobanurira numva amaze kubitanga. Asuko rega umufasha n'umugore hari umugore ufise umugore hamwe n'umufasha. Umufasha je mwe muyera umufasha wanje afise na madame ibyo bintu aha ndakwemeje uzusubiresha aho nafise kabisa ufise umufasha ukagira n'umugore mfise mwe muyera na madame abasingire guco basi rero ko nise ndabishaka naye. Amen. Wacha ufise umufasha umwe ntabwo nta ushobora kuba mwe muyera gusa mwe muyanda mufise bro ayo mwanya ngira iyo ngira ngo ari ikintu kibi ayijwi rimbya aho niba kubwira ufise umufasha uzoca uvuga ngo yaye ngo je ngo bandengane urabufise mani ujya mwe muyera niwe mufasha wawe. Ndamwakiriye vraiment mwe muyanda mwakiriye kandi yarandimo ndamwakiriye kandi numva yuko ari ibintu biryoshye cyane vraiment kubaho umuntu afise umufasha akagira n'umugore kandi vraiment ndakeka umufasha umenga niwe aba ari hejuru y'ibindi bintu byose kuko ni watuma arongora umuntu akumva yuko yokenera umugore. Sukose nuko nyene. Guys my people reka ndabipfuze yuko umuntu ari wese yogira umufasha bibaye ngombwa akagira n'umugore ariko icyambere agira umufasha. Gusa Paulo yavuze ati kugira umugore ni byiza ariko kutamugira nawe byiza. Ivyo bintu Paulo yabivuze afatiye kuki Paulo ntiwo usanga ariko aratubesha atinya. So ibintu yavuze birumvikana kugira umufasha ni byiza ariko no kutamugira ariko ko abantu tubona bagira abafasha abandi bavuga yuko iyo umuntu mubanye akwereye mwiza iba ari nka paradizo igira kabiri ariko akubereye mu bindi gihonomo. That's why Paulo nibaza yuko yavuze amajambo. Paulo yari umuntu Imana yahezagiye nawe no mu buryo bushinze. Reka dushobore kubandanya n'ikiganiro brother abantu bamaze kumva yuko uzi kuririmba ariko today nitwicaye bwa tuganire ku bijanye no kuririmba. Dufite indi subject Yego tugiye kuyaga ko dukeneye yuko abantu nyene wimenera ibanga wibabwire buri kimwe. Abantu barakuzi nga mu gisagara ca Ngozi, abantu barakuzi mu gisagara ca Bujumbura, abantu barakuzi ahantu henshi yagiye hatandukanye. Cyuko uri mu bantu bafise abantu baba militi impano zigiye zitandukanye. So uno munsi twicaye ngaho dushobore kuyaga kuri career yawe ya film. Twumva ukuntu washoboye kuvuga ati no bigenza gutobwira ninjiye muri cinema nanje nshobore kugaragara ku ma ecran
twakuze turi abantu ku mateleviziyo tukavyifuza no musi nawe turicara tukakuraba kandi tukaryoherwa stress zikagabanuka bro turashaka utuganirire urugendo rwawe rwa film ukuntu rwatanguye aho rukize no kubiko biragenda kugeza no munsi murakoze cyane en fait cinema uburyo nayitanguye muri 2000 hagati ya 2014 2015 niho navuga natanga kwinjiramo ninjira mu groupe amwe hamwe video ya Kiriadiza aho nyine navuga nyine ntango kwinjira mu by'amagroupe gusa nayisanzwe ni producteur akora indirimbo z'amaudio ariko maje ntango kwinjira mu by'amasinema nifuza kuba acteur byo yego gusa haza kuba ikibazo kimwe cyuko aba director cyangwa bajya bafata ama image abakameraman abakwasi ingwe technique zivurugana byari bizinge cyane byari bizinge ico gihe ndavuga ati okay ndobuje gushira byose hasi ibintu ndabyige ndabinjemo kuva ico gihe narace ntangura kwiga ibijyanye n'ama image n'amakadi byose ko ama step yose ndavuga ati reka ndayige hanyuma ntangure kubikora nanje nk'umwuga musique kuvuze gukora ama musique audio cyangwa ndashize hasi ndavuga ati no rero ko ninje muri video ikambandanya video ndinjira muri video ndashooting ama movie menshi na acting no kwa acting nshimbaza ndadeposa hasi ndavuga ati no ubu ngifika fate nje mu kijana imaze gusa ndagifate cyose kibanze kimbemo je burya nagiye kwa actinga Nyembo vuga ati ni na kanombori. Gatwirira kanombori kinjira. Para bari ngo ndikora ngo ndabikunze. Wapi ntavyo sinakunda ibintu byo kwakitinga ntavyo nakunda vyo. Navuga ati basi je ndabonera ko nabashize muri nakoze image nziza, ama sound zimeze neza, image ifite ikivuze. Kugira sinema umuntu ayiravye abona ko basi atari bwa bwana. Yego. Ndabitangura guco. Vuba rero niho nagiye numva abantu bambwiye ati rega arega sente twumvise dukinira. Hagakina nkayacikana kwita ku mufuko. Yes. Mu bisanzwe wowe ntiwavyinjiye mu vuga ati ni ibintu ninjiye mu nyene ngo ndabikunze wavuze ati harimo agapfungo. Reka no sende ikindi ndadukenyerera. Buke ntangura kubikunda. Ntangura kubikunda nisanga nani natanguye gufata gufata ama image ndana acting mbavya. Natanguye kubikunda kubera nyine bambwiye ati reka njembo natacu bibaye byukina bashobora kwameliora buke hanyuma acting guco niko natanguye kwa kwinjira muri cinematique muri cinema kubigeza ubwo n'ubu ndayibandanya ubu nabigize deal kwe nabigize deal ibyo bintu by'umuryango bose bafungura kuri cinema umuntu ashobora kubaho abeshijwe na film of course cyane gose bro nyine dusobanuye kwako kantu nyene hari abantu benshi ngaha hanze vraiment bifuza gutangura career ya film ariko gusa kavuga ati none je ko nayisanzwe sisi tuntu nkora ndandaza amayinite ariko ibintu nkumva ndabikunda kandi no bishobora nyine no shobora gufata risk nkabijamwo hamejo canke ngeje ngashobora kuntu en fait cinema ziri uvuga ko ziri mu kategori nkatatu hari izi movies z'amabokari zunga nyine ziwacu tuvuga ati movie lokale na cinema uvuga ushobora kuvuga ati movie nashobora ndayikrasa kandi cinema yo muri Afrika na cinema uvuga ati international ibyo byose mu Burundi twabikora gusa bazisha ikintu cyose kugira ubu ugikore bien bivana kanomboro wawe investishije muri cyo kintu bijya by'abantu babona ku YouTube babivana amafaranga bawe investishije abantu bumva ko hari indi tero meshashe y'amafaranga akanombora abantu babate akanombori abakarona gaki ndavyumva bivana n'amafaranga bawe investishije ariko bidasigura ko ushobora kuinvestisa amafaranga wabibaza ko nivyo ugiye kutwara ku YouTube ugasanga hari ibintu bivuga ati ibintu bya YouTube all ugasanga amafaranga wa investishije basi bari kurohana movie ishobora kuja muri Afrika basi bashobora kuja mu festival yo muri Afrika igakartona igashika kure ugasanga gusa kubera kutabimenya no kutiyemera no kutamenya ibyo afise muri bo no kutamenya ibintu abantu dushoboye ugasanga nyene bayisunika ku YouTube ngo baronka ama-views mais c'est for muri turashoboye dushobora kudandaza movie igashika kure gusa mais nka 70% y'abarundi no mudukijana bashobora sinema yabo kuri YouTube YouTube kubera bazi ko YouTube niyo nyene bahitabona niyo bazi mu majambo make ni mu gihe hari izindi ntuzenya inzira umuntu ashobora kugurisha mu nyinshi cyane
Wow. Yeah. Hariyo premier ya mbere ni ibyo mafilm bashobora kwitwa muri festival. Naho irose igihembo ntibasibwa ufaranga bumwe buto ya kiretse nyine ko ama festival yacu mu Burundi ariyo gihemba amafaranga makeya mu bindi bihugu usanga bahemba mu madolari basanga movie yawe namba yatwaye igihembo afite ari kumwe n'abandi class bivaye n'icyo bayikunze ko yego ugasanga nyine bayihaye igihembo uronse n'amafaranga yo kuzokora movie ishobora kugupushinga kure gose. Iyindi systeme yo gukora movie ukavuga ati movie ni nziza reka ndayiha aba distributeur. Aba distributeur barabaho hariyo aba muri Afrika ni benshi naho uja kuri YouTube ukakandika ukabaza aba distributeur bama movie baba bahari na Netflix irimo aba distributeur usanye ko benshi batinya kunegosia babumva umenga ni ibintu bidashoboka baba umenga birarenze cyane uri umaze kumenya ibyo bakeneye why to discuss to negotiate nawe gusa amatwi asumenya niko biteba barateba kukwishura kubera nyine babizi nyine harabamo kugara nyine ariko nyine biravana projet na produit nawe ufise produit ukavuga ati no produit ya freno itwa kuri Netflix wenye ukayigaya utanayitanga ukavuga ati ibereye kuri YouTube. Rero novuga ati iyo ufise inzahabu nta uramenya ukwiye kwidandaza ariko iyo ufise icuma n'icuma uramenya uja kwidandaza kandi abantu bafise inzahabu batazi ko bazifise. Nibaza ko abantu basanzwe bakina filme abarundi basanzwe bakina filme abanyarwanda musanzwe mukina filme ahantu muri ko murakora ikigo gikomeye cyane tubandanye bro turacha gutega amatwi warejeje kudusigurira ukuntu umuntu ashobora kudandaza ntadandaze kuri YouTube gusa mu ma festival cyangwa kadiringa n'abadistributeur so nibaza yuko abantu basanzwe bakina filme bariko baravyumva yuko uwo mwuga musanzwe mukora ushobora kubatunga nk'uko Mr Simbo naho umutungi umuryango. Reka tubandanye twumvise ukuntu kariyeri yawe y'ubuzima yagiragenda ukuntu washoboye kwisanga muri filme uno munsi uri kurakina filme nk'umuntu abagiye kudiringa avuga ati ndakora ibi barampaye nta vision wowe ufite uvuga ati jewe ubwanje ndafise vision imeze ukubunya nkeneye kubaka ikintu kimeze ukubunya kuburyo ikintu kizoshikana umuntu ngaha anye nanje kashikana ngaha birashikana n'igihugu ngaha. Of course en fait nibyo ni izo procedure ndimo ubino misi ndimo ndaca ndiko ndarondera ibintu by'impapuro kugira ngo bikunde ko nkora ibintu bijyanye n'amategeko. Entre tekini yacu birazi ko bisaba imitahe bro bisaba imitahe kugira ushobora kugira intango nziza birasaba imitahe kiretse ko nyine kimwe yakanora yacishije baravuga ati hari abantu b'invest imitahe ku YouTube batabibaza ko amafaranga make y'investishije kandi yari amafaranga bokoresha ibyo big deal. En fait ikibazo gihari projet washaka si yo societe no bangize ugiye nkunda kuvuga projet ni cinema namba ari cinema yiswe karanyuze cyane amabanga cyane urugendo namba ari cinema projet bari yo cinema urategura projet ukavuga ati nambe na script imeze bien uronse nkeneye iki ibyo tukabipanga A jusqu'à Z kavuga ati ha rero ntegeza kwipanga byose kuva ku ntabusha guheza wamaze kwipanga hamuvuga ati ntaki ndafise mu acteur ndafise amafaranga yiwe date warayifixije ati no date zo shooting kuva no masaha ushanga set yose wayipanze ati abantu bari ku set badushaka no masaha byose kwipanga kuva ku ntango mu gihe wabigize professionnel ukabona ingufu bigukuta nuzo cumenya how kwiye kubidandaza gaciro kico kintu cyane ariko rero twebwe pour le moment gender divyose divyose ndi director ndumwanditsi injira ku set ngira amatara ni byose en fait usanga bira boring ukumenye biravugana nta producer nka bro usanga ari uri kurafata sound byose ugasanga bifata uri wenyine ni gute none uronke iyo produit nziza. Rero hariyo n'abantu bamaze isova ngo nitwe turakaze ngo tumaze gukora abasinema yambere kaze muri Desi bikaze mu rundi kwijewe nakanombori ba yakwinjije bro
hariyo amasinema aba yakozwe na baba bakoresheje smartphone iyo sinema ugasanga yarakartonye yaradanaje no ku mbuga ziteye ubwoba yakoresheje na telefone kubera ikintu kirimo ni kumwe riteguye rero je gutyo ucumbya ngo wakoze sinema ya mbere ikaze kandi utakurikije n'amategeko y'iyi ya sinema mbona abari kibazo bamwe bica umubyimba bakanawushinyagurira guma ntaguciyemo ngabana nko Eliot bazi ama script bakunda kudandaza hari ubujumba bacabaza ama script yiwe usanga bitandukanye cyane kwa wewe araguha ama detail yose ukungene bigenda birakurikirana synopsis ama quantité dialogue byose aguha igitabo nyine bamuvuga ati yego kwe umwana yari cariga arategura yes twari kuri point y'ukuntu ukuntu mu buryo wipfuza gushika en fait uburyo je shaka kubikora bro nifuza ko nk'ubunya ubuhoni ndiko ndarondera byangombwa kugira ngo basishobore kuza ndasaba basi ifashanyo aho nashika kubera nabwiye ko bisaba uburyo bwinshi ibyo byose bisaba ko ndonka abantu banshigikira ya atabyangombwa officiel bacabona kumenya umuntu wese rero niyo ide mfise hama nkaza ndafata n'ayandi ma company nzi akuri mu bya sinema tugakora movie imwe ariko ibe nzima urabyumva dushobora gutwara basi babone ko n'u Burundi bwa bufise movie yabuserukiye basi razi ko mu festival duheruka sinema imwe yonyene yitwa Gito inka niyo sinema duheruka yagiye muri festival yo mu Burundi nta yindi movie dufise mu Burundi iyo myaka yose ubu tugeze kubura ni kibazo cyo kutamenya yuko ivyo bintu bishoboka cyane ikibazo cy'abarundi tunegrije ni kibazo cyuko abakinyiza sinema barabishize hasi ntibakibikora byo barabishize hasi ntibakibikora ubu nyene ni ngabo yose niwe ni director bya sinema ubu nyamva ubu yacinja mu bya festival kabe ubu ntagikora mu bicanye ya kandi nibaza ko atabyarimo cyane rwose bihe akurikirana ibyo ma festival cyane gusoma so twamaze kumva yuko ufise projet yo kwipushinga n'abandi bantu yego ugashikana on top so uno munsi uhe na president yego akavuga ati urampataje umugambi wawe like avuga ati ndaguhaye access yo gukora ibintu byose wifuza bizotwara company yawe wumva ukorana n'abantu abajene abapapa abana turabona ngenda mbona zya filme z'aba Nigeria ziranakunzwe cyane ugasanga ni filme nyene abana bakinira by'urukundo jene abantu keneye n'abantu bameze gute mu gukora cyane no munsi hafite sinova ngo nabana gushanga n'abapapa n'abagone bikibiki no jenge ni abantu bashoboye bavyumva sinkeneye abantu biga vraiment ni abantu bashoboye bavuga ati turi ready gufightinga kubwa sinema navyumva nyuma nyene iryo teka nyene nyakwa ari inteye ari byose nabuze icyo ndamusaba oye kareka gusa ngorane nyene niko nto bitopfa binabaye oya byo batinze tubyizeye ari se muri muye haleluya amen yaragoye bajya bafite inshingano nyinshi bafite ibintu bitayo Jake aho no vyemera ko byabaye nuko basi n'abajeje imico kama twabanza no kubamenya bazi ko warabazi ndashobora gusanga inzu nko muri 2015 icyo kibazo ariko mu bindi bihugu usanga baratembera abajene bakora ivyo bintu bakabagisha nk'inama impamvu na sinema zidatera imbere ntibadutera intege bro badutera intege bashobora no kuorganiza ukanabatumira bashaka ibintu bijyanye nabyo ugasanga naje biragoye cyangwa ugasanga nyamba no muri festival ugasanga ntibanaje kandi babiri barongoye imico kama yawe nk'ibintu hariyo utuntu badakwiye kubura utuntu nk'utu ntibakwiye kubura vraiment kubera nivyo rero bibaraba bari nivyo bakeneye yego baciye babija kumva n'isi baje ugasanga bafatiwe n'izindi nshingano ariko gusa baze bumva amajwi y'abajene yuko tubakeneye amajwi y'abagabo ko tubakeneye kugira bashobore kudufata mu mugongo bishikora monde ya film imaze mu gihe kitari gito yego nabaye bakinwa mumaze gukinana bashobora kuvuga ugasanga barazi hariyo sigukina jazz abo tumaze gukinana nibaza ko bataramika harimo Sky Joel harimo
abitwa ba Bera harimo abitwa ba Lewi abayige ni benshi cyane nyine abayiva n'abateri benshi n'abatrise benshi iyo ubonye intambwe nka Joachim ageze ku mufilme nabajya basikara twarakoranye kandi twanakoranye cyane bashagi nabajya twarakoranye utuntu kera ndabyibuka bakiri muri Eriko TV nje nakunda kubashutinga bagitangwa Eriko TV hanyuma mu Rwanda basigaye ubundi muntu bakorana nasigaye ishari y'icyayi nasigaye hanyuma barabana bivurira guco nyine bro tugana ku musozi w'ikiganiro conseil cyangwa impanuro ushobora gutekera abantu basanzwe bakira filime mu Burundi Ngozi mu Kayanza no mu zindi ntara nyene nk'impanuro ushobora kubatekerera cyarushoboye kugara ku musozi w'ikiganiro abantu ndazi bazogukenera kandi turacyafise n'akandi gatashe uza kudukorera en fait ikintu bwira abasita abateri b'abarundi ikintu nobabwira ati gufatisha mu Burundi ntabwo ari ubustyle gufatisha mu Burundi ntabwo ari ubustyle hacaro byinshi byo gukora hacaro byinshi byo kwiga hacaro na kuriho gushika kandi rero ndabagira nka Kendeye intambwe bamaze gutera niyo ntambwe ntoya mu ntambwe basigaje kietse nambe bafise dream zo kwemeza abarundi aho ni sawa barashitse ariko nambe bafise bashaka ko bitambuka Tanganyika nambe bafise dream ya cinema vraiment ndababwiye meshe za mitwa cyafise urugendo runini ya cyane gose naho kandi ndanabwiye n'aba diaspora dushire mu bitaye dukora ibintu bizima bishobora gushaka ikindi gihugu yenza Fred arumva nka cinema ndayiravye ku YouTube bwiya twenga 130 30 millions cinema wamwe yarira kwesha 30 millions kabona cinema ukavuga ati man iyi cinema yariwe imitahe nta kuntu cinema ya 30 millions usanga uko bibaho nawe wakosa mu materiel bro 30 millions mu Burundi 30 millions mu Burundi bashobora guhe mu materi neza byumva ugakinya muri location nziza akabona promotion y'igikuba muri kuzomba duhenda nta cinema ya 30 millions ariko je filme nibaza ko muri 2024 yasohotse zimbi yaba Fanny harimo ba Kelly ba John Kelly ba Joachim cyangwa vindi baza kwishobora kuba mu yahenze Erega nivyo nibaza erega kuba mu bihenze cyo gisigura ko cinema ni nziza no oya ntibaza guhenda hayama movie meshi dufise azimbe gusumba n'ijya movie atigeze agera hana agenda yige gashitse javre ko ndabyo nabwiye nivyo ayo movie menshi azimvye atigeze ashika agiye cinema wa John K yashitse ariko ari ziri zizimbutse zarenganye zaba za John K reka tubanaye tugushimira cyane uri kwadupataje ibintu by'ubwenge uri kwaduha courage mu bintu bigiye bitandukanye kandi byuma byingira akamaro intambwe ugeze ko no munsi si yo wavutse uriko ugerageje kubiraba ishaka ryawe n'ubugombe bw'Imana ni kihe kintu wovuga ko cyashoboye gukora cyane nyene presence y'Imana mu bikorwa byawe n'ubuntu bwawe canke n'ubuntu Imana en fait sinovuga cyambe sinovuga ngo ndasenga ngo udasenga ko byatari ngo bavuga ati Imana murakwere oya ntavyo nuko isindi umusenzi eshe uzami isindi umusenzi byatari gusa ariyo novuga ni n'ubuntu Imana yangiriye kubera kugira no kwiyumva mu cyo kintu kubera narigera tuza mu muryango usanga harimo utuntu nk'utwo usanga hari ibintu bimwe mu miryango wacu ndafise umuhanko yize ibyo audio visuel na dadi wanje ibyo yize bumva ndafise ahantu ndabikura rero novuga ati n'ubuntu nagiriwe bwo kuvukira mu muryango nk'uwo kandi ndashima Imana ko ndabitahura na jewe rero gusa kuva umunsi ndabimenye ace ndabikora naciye nkurana inguvu nishwa nabimenye nkuze ariko nza kumenya nkiri mutoya shasi nyama ariko nayitangiye kuva kera audio visuel kwera ace ndayinjiramo ariko nabimenye nkuze niwohera kuri audio ariko byose biramfasha kubera
je nka musique zo mu movie nta muntu ankorera ko kwera ya kubera musique sinda n'umu producteur akora musique je nipfuza za sinema naho harabikora neza nko kubikora usanga bashiramo ibintu nk'ire by'Ibitanzania ibintu nk'abiriya ugasanga ibyo bashira ugira ama creation yawe muri film ya imba nkeneye sinema mbone ibone ko ari inzungu nyene great numva ciye ntangwa kunyeteka gusubira kwa filme zawe je ku machano ari ayo movie menshi nakoze negerezwa ve uno muzi ntaravye filme yawe aba movie menshi nakoze urashobora no kubwira abakunzi ba Jambonete ahantu nk'ubu unyabo ushobora kuja kuranga movie yawe ya hari amasinema menshi nakoze abakunzi ba Jambonete narakoze movie yitwa Divorce Inyatsi Aingo Iganyubuza ni sinema nyinshi nakoze imyaka ntinyegeza kabaye ni sinema nyinshi nakoze abakozi ba Jambonete murumva neza uko mushimbiye kuri YouTube murashobora kwandika Divorce nizo zindi yagiye aravuga sinema kimwe n'abacteurs bakomeye ba Fanny Lavine ba Liberty ba abacteurs benshi babazwi mu Burundi no bari babayikinye please mugende muyirabe hanyuma nyene Imana iguye kuramba uracafise ibikorwa byinshi byo gukora kandi ndazi hari abantu benshi baza kugukenera ikintu cyo mbabaza nuko impfu y'ububabara kwere urafise byinshi byo gukora uracafise imirimo myinshi ugomba gukora kwinoze mara basinda gusabye mara brother uracafise igihe ubu nari numva ariyo ntanguye rero wow numva ariyo ntanguye vya vrai je ntacu bitwaye abadashobora kunshigikira I don't care ariko ntegezo gukora ico nategezo gukora nyene kandi cyo kumva ya ico impamvu ingwa dukunda kugira tuba twishize ngo bantu ngo wewe je mvuga ati kora wewe abantu baze bagusanga ya bizeve ku bindi apana wewe akandi kabona gani butsa abarundi n'abanyafrika tafise ingorane yo gushaka gukora ikintu ngo buce ngo cabayuko nta n'umuntu atera igihage ngo buce ngo akike nibikunda kora ibintu byawe ukunda hamutegereze je buri ibintu vya mbere nkunda je sinkunda abantu b'abanyempano abanyempano n'abantu babumva kumenga ibintu byose birashoboka ariko ndakunda umuntu w'umwete bidashoboka atuma bishoboka je ikintu cyo mu mwete mu je ikintu cyo imana n'umwete ikintu cyo mu mwete ya bagura ku isoko uja gwa hiro nka bitanu basinga barabitse muri brother tugana ku musozo w'ikiganiro ni ikihe kintu uruza kuvuga ni ikiganiro cyaryoshye ntubindenganize ni ikihe kintu wari wifuza kuvuga nta kubajije utashoboye kuvuga ikintu nashoboye kuvuga yego wari umva nyene ati ikintu vraiment ndakeneye ko nzakuvuga afa je numva ketse ko wasanga habaye bibaye like nka deba nabundi byinshi wabikozeko yego vuba turabaha amasinema y'ubwenge cyane vuba turabaha amasinema meza nibyo turimwo ubwira n'abantu badukurikirana mushigikira abarundi barashoboye iryo jambo numva norivuga guca murambona abarundi barashoboye abarundi turashoboye meshe zabi reka amafaranga kuguma muyatwara mu majiho nyine turakeneye industry yindi industry ya cinema meshe zabi abantu batazi ko ibintu bihemba kandi twishinga ama industry yatanga wisigo kandi ikintu bataramenya wani nuko ibi bintu bya rezo social ariko baritaho nuko ibintu amafaranga yabyo aza mu mafaranga y'agaciro rero ndaguciriyemo ariko mu Buhinde cinema nabwiye ibintu byo gukora impuzu byabo ibyo bintu vya mbere bibinjiza amafaranga mu gihugu vya mbere bibinjiza amafaranga mu gihugu none bagerageje kwa barabona ko n'abakinyi ba filime batabayeho nabi pe ababuza tunga meshe zami reka nitwe twese mu matangawizi sivyo bazana yo maye tarohera dukwe ama industry manini akora cinema cinema nico uratwe ko kazi kambere kagaburira abantu benshi mu mwanya muto yes ndavyemera aho turi kumwe vraiment none meshe nizana imitimi ya numva ndi mavuta yo kuvuga haleluya numva no babwiye turi mwa mavuta nyene wakwemere kuza kuturirimba turavyibagiye turavyibagiye yanyishuriye yamyenda yose yahanaguye icaha canje maze yugurura amajuru ancira inzira
mbona kwinjira. Clap to him, clap to him. Ndakene namuraje. Iyi mpano narayihawe. Oya navyo ko amanaje ni bayizura. Bro ndagushimiye cyane bro. Urakoze nawe brother. Jambonete tirakwishimiye abakozi ba Jambonete baryohewe. Ego nidubukene nzosaba kutwitaho. Ego cyane gose. Turakeneye part 2. Batizotira amatukaririmba. Namwe Tumbere abandi bantu bazi kuririmba. Namahoro. Imana iguhezagire kandi iguhe kuramba. Kandi iguhe gushika ku bintu byose wifuza. Bakwiye na subscribe. Reka nibutsa abantu bose bari badukurikiye yuko nyambu utaratwenda kuri subscribe iri niba ryo kuraba ikiganiro kakimara kiryoshe nk'uko ntutsonde kuri button s'abonner. Yeah. Sonda kuri button s'abonner, active la petite cloche de notification ngo ibiganiro biryoshe nk'ibize gushika ku mwanya. Murakoze cyane naho utaha Imana ibahezagire kandi ibahe kororerwa mu miryango yanyu. Ciao 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 brother.